homme de changement. Nanje ndi homme de changement. Okay. En fait narafashe umwanya ndaja kwiga ibya entrepreneuria muri Kenya. Hanyuma mfise umugambi wo kuza guteza imbere igihugu canje. Hari akantu abarundi twari twarashizemo kavuga ngo ugomba ifu nziza gura inganda ja mu Buganda canke gura yavuye mu Buganda, donc ivyo bakabona umenga ni ibintu bisuzuguritse. Muri ico gihe naciye mugatseka amaguruke ndabe eskiye kugira yitwe ko ari ifu nziza yavuye mu Buganda hakozwe iki. Rero narakoze ivyo bavyimbitse, ndagenda n'amazina atandukanye ndabona muri Uganda nyine, yego no muri Kenya. Hama ndabona neza ko ivyo bakoresha bishoboka ko ngaha natwe dushobora kubironka bikoreshe tukanabikoresha. Rero ni muri iyo ntumbero naciye mpaguruka ndavuga ati no, ifoke bavuga ko ifu nziza iva no mu Burundi, ariko niko mvuga ko ifu dukora uyu munsi ari nziza gusumbiza hariya. Rero iyo fu uzosanga yanditse ko fraîcheur, ma fraîcheur. Hariho karite ya mbere akabona karite ya kabiri, ni kuvuga ugenda kwiga ikintu kimwe. Muri ico gihe kugira ngo wavuye ino wahora wiga ibintu 13 14 ushobore kubegwa ku kintu kimwe birabigoye, birabigoye cyane. Rero hari abashaka kugira amajaruzi, c'est quoi n'umuntu ubyica nk'ini machine yensta yimwe indani we ko rika bitora gutya, donc ugasanga ama challenge aba menshi cyane. Hari igihe nibuka, hari igihe binigeze kugira stage narishikiwe twabikora mu ijoro. Hanyuma ngiye kugira pratique, twagira pratique ko twiga theorie pratique rero yaba mu ijoro. Hanyuma twayikoreshwa no yari umusomalien, araza kandi akiri muto, ariko aradukoresha pratique. Abandi bose barobegwa, ariko ntaciye bagira, yarabakosora atigira gutyo. Mugageze wanje hari akantu kananiye, ariko acarampo bitavura. Urazi ko niga muri 10e, je bantazira Mahera, iryo zina bantazira Mahera. Uje ubaza ngo Alexandre ni wa muto, ariko uza Mahera bacha bantara ko ico gihe nashaka gufata muri pause, nafata abanyeshuri twigana muri class nkabwira bose ati niba baha ibitombora twagana muri cantine bakajya bakaca baza bakazana facture nkabari. Niga 10e, yego nari mfise ico gihe makinga ashika kuri 11 canke 10 uko. Nzari na versement par jour banze na 400 francs 500. Okay, yes, reka turamutse tubifuriza kugira amahoro magara meza n'amafaranga. Tubayikaze cyane kuri Agaciro Media. Ni on the channel uno munsi tutembereye uruganda. Bagenzi, ni uruganda bita Omega, kandi koko rushobora kuba ari Omega nyene rwa rurongowe na Monsieur Alexandre Nsengiyumva. Alexander the Great. Tubikaze cyane muta. Murakoze cyane. Ariko tuvuze ngo tuwaye ikaze kumurangira kuri kamera za Agaciro Media, naho muduhaye ikaze mu ruganda wanyu. Murakoze cyane. Homme de changement, wakoze cyane gutanga umwanya wawe ukaza ukadushikira hano. Kuvyukuri turabaye ikaze aha muri Omega Top Company. Okay. N'uruganda dusanzwe dukora duhingura ifu ziva mu bigori. Ibigori byacu nyine twirimira ngaha. Ego. Rero ni mwisanzure turabaye ikaze. Okay. Umuntu ukunde gatoga monta tukabivuga kubijanye n'ubuzima. Mvuze kuri mu bantu ngira bagize reisite sinoba nihenze. Oya, ni uhenze kanini ariko urehenze gato. Twebwe turiko twiruka kugira ngo dushike mu kuri reisite. Ariko nosomeza nko turiko twiruka. Turayishika ko ariko niyo turiko tugana. Oya, mbonye uruganda guzoma mashini ya mastock n'amastock. Cyangwa ni antuka nkibi hari abandi bagira ko nyuma y'imyaka 50 na niyo mfise urayizi. Ariko mu rumwe nyine. Oya bo muri make ibi bijyo wabonye ni bito cyane. Turafise vision nini ya iriho dollar ya bijyo wabonye. Ku buryo muri jewe umbwiye ngo na machine yuzuye je mvuga ati ni make. Kuko ibyifuzo na vision iyo ishaka kugera ni kure cyane. Zijya machine ntizohashika. Nk'ubu ni wangenda mu myaka iri imbere ntuzobona neza ko
ati kumbe muri Alexander harimo ibintu byinshi cyane. Okay. Muga kuri wewe ubibonye urashaka kuvuga ati ni nyinshi. Okay, nakwemerera kubera nivuriko ariko jewe ibiri muri jewe zijya ni nke cyane. Bito cyane gose. Uvuze omega lifsi gisobanuro ikiye. Omega ni kujya kuturizi nyene muri Bibiliya avuga ko ikintu kitagira iherezo. Murakoze cyane. Omega Top Company d'abord iri zina agenda kijijwe. Iri zina navuga ko narironse mu guhishuri. Ariko ni Omega rijya nyene uzi muri Bibiliya ifu nziza ishobora kuba ari nziza kuruta izindi zose. Kandi twiteze ko n'inyuma hejuru yayo atayindi nziza ishobora kuziruta. Niyo mpamvu twakoresheje umusanga bari challenge ati twe tuzama turi imbere y'abandi. Yego cyane. Wow. Yego cyane. Warigeze uba ahantu mu bindi bihugu kumbure ukaba ari wakuye ubumenyi cyane? Yego urumva homme de changement. Nanje ndi homme de changement. Okay. En fait narafashe umwanya. Yego. Ndaja kwiga ibya entrepreneuria muri Kenya. Hanyuma mfise umugambi wo kuza guteza imbere igihugu canje. Yego. Naragiye ndatembera ndabona nk'abandi bantu bakora. Ngerageza kuzana ubwo bumenyi mu gihugu canje kugira ngo nkore ibintu vyiza. Rero iyi initiative yo gukora ifu y'ikigori nirefeye cyane ku mafu yava mu Buganda. Yego. Hari akantu abarundi twari twarashizemo kavuga ngo ugomba ifu nziza gura inganda ja mu Buganda canke gura yavuye mu Buganda. Donc ivyo bakabona umenga ni ibintu bisuzuguritse. Muri ico gihe naciye mu gatsika amaguruke ndabe eskiye kugira yitwe ko ari ifu nziza yavuye mu Buganda hakozwe iki. Rero narakoze ivyo babyimbitse. Ndagenda n'amazina atandukanye ndabona muri Uganda nyine. Yego no muri Kenya. Hama ndabona neza ko ivyo bakoresha bishoboka ko ngaha natwe dushobora kubironka bikoreshe tukanabikoresha. Rero ni muri iyo ntumbero naciye mpaguruka ndavuga ati no ifoke bavuga ko ifu nziza iva no mu Burundi apana mu Buganda gusa canke Kenya canke ahandi twokuyumvira, ariko ko no mu Burundi dushobora gukora ifu nziza abantu bakavuga ati nukuri iyi rero twoyitanga no mu bindi bihugu ko ni nziza. Voilà. Wow. Ariko intuze iyo umuntu agiye kwiga ashobora kuronka ubumenyi mu gutangura umutahe bikica bibi kibazo. We ntiwigeze ugira iyo nzitizi? Narayigize kandi cyane gose. Narayigize gose. Ngishika muri Kenya byari bihe bigoye, bya bihe bya COVID. D'abord tuvuye no baratwinyura ntibakunda ko tubegera. Hama hari ukuntu kujya kuntu usanga tuvuye no umitwe yacu twiga amakuru menshi. Ugeze hariya bakaja gushira mu kintu kimwe nk'ubu je nari muri mixing, mu cyitwa mixing muri KTI. Ni kuvuga ugenda kwiga ikintu kimwe. Muri ico gihe kugira ngo wavuye ino wahora wiga ibintu 13 14 ushobore kubegwa ku kintu kimwe biba bigoye cyane. Rero hariya bashaka kugira amajaruzi c'est quoi n'umuntu ubyica nk'ini machine y'insta y'umwe ndani we ko rika bitora gutya, donc ugasanga ama challenge aba menshi cyane. Hanegeye nibuka hari n'igihe binigeze kugira stage narishikiwe twabikora mu ijoro. Hanyuma ngiye kugira pratique, twagira pratique ko twiga theory pratique rero yaba mu ijoro. Hanyuma twayikoreshwa no mu yari umusomalien araza kandi akiri muto ariko aradukoresha pratique. Abandi bose barobegwa ariko ntaciye yabagira yarabakosora atigira gutyo mugageze wanje hari akantu kananiye ariko acarampo bitavura kandi abandi atabakubise. Ico gihe wari muri kaminuza cyangwa? Yakwe kwari ni institute ni institute Kenya Technical Institute. Biga ibintu vya mixing n'ibintu bitandukanye. Mugaje no mu gisata ca mixing ashaka kwiga kumenya gukora amaju ngene abantu bagira ama mélange, gukora za ma biscuit. Donc ibintu byose bijanye na mixing. Okay. Yego. Ico gihe ucuringa ati je ndashaka gutanguza uruganda kuri iki wumvise ko woza kubikorera mu Burundi? Urakoze cyane. Ikintu cyambe nirefeye ko nararavye mu bumenyi nakuyeyo naraje ndamonta projet
y'ivya biscuit ndayidepoza kuba afise uburyo yego hanyuma ivyo nca ndabishira hapa nahereye muri secteur kuko nabonye ko matière première irarimwa hano iraboneka kandi igwiriye zikora ibisuguti no ndavuga iyi zikora ifu z'ibigori yego meme nizi biscuit niza biscuit matière première zirahari nko byandi tuzotangura ahantu uruganda rwa biscuit matière première zizova ngaha nyene wow yego ni ibintu dusuzugura wanashaka dufatamire nego yego donyanga neza okay kuri runo ruganda donc nabonye uburyo ijyafu y'inganda ibandanya n'ubu hariho ndakeka abafungura izanyu mwe bakamubona inganda ziracaza mu Burundi mbega konkurence kigenda gute yamwe mu muhingura ivu hamwe n'inganda urakoze cyane mu bisanzwe jewe mu gutangura iki cyiyumviro naje nshaka gukora ikintu ciza kizotuma umurundi wese adasubira kwiyumvira inganda canke yiyumvira ifiva muri Kenya canke Tanzania canke ahandi ahubwo ubwa mbere na mbere abanza kwiyumvira ya hano ndavuga ati ikintu kizotuma bayikunda nuko dukora ifu nziza swat ikamera kujya kw'inganda canke Tanzania canke izindi ziva ahandi ariko akarusha kaba kabona mu maso no mu kanwa frere rero ico gihe ibijanye na concurrence n'ibiki je sindavyireferako banze ngo nkoze ikintu ciza umugande akazana abaze gushikana agasanga gafise ciza ntibazogora nawe no ikintu kiri munsi y'ifu nziza kandi umuntu afise amaso yo kuraba ibasanga yiwanje ni nziza bazogura yiwanje hanyuma wowe inganda nawe agurisha inyuma yiwanje hanike azokwikora ku isoko wenyene ntamwirukanye yego wihaye amanota uno munsi ugiranije igihe ingandura yizi umva waranatemere no mayizine yawe ni imwe muhingura wihaye amanota bimeze gute ariko mu mvugo yanje navyo wumva nako wumva je nakwishuye sinzi ikindi kintu kene mu bisanzwe ifu tiko turakora uyu munsi nta naho ihuriye n'ifu iva mu Buganda nta naho ihuriye n'iva handi yego siniko ndaponda ivyo bihugu oya barakora ifu kandi nziza ariko niko mvuga ko ifu dukora uyu munsi ari nziza gusumbiza hariya yes yego twebwe nk'abakora bino biganiro anagiye tubikora tutiyerekanye yego ugasanga ndashobora kuba nicaye nko mu duga runaka hasi nkabona abantu bari kwakurikira nk'ibiganiro byanje twicaranye batazi mugabo ko ari je batanakoze yego wewe hari igihe byigeze urashikana ugasanga bariko ratangarira ifu canke bariko rayirangura niki batazi ko ari wewe urakoze cyane ni naco gituma nagutumyeko yego nagiye ahantu igihe kimwe nari nshiriye produit umuntu kuko turabashikanira iyo badutumye ko turabashikanira twebwe tafise imodoka ijeje kubashira ikabashikanira aho badandariza yego ndashitse sanga ariko arakira umukiriya yaje kugura ifu yego kandi ariko agura ifu yiwacu yego ku mufuko hariko nimero ziwacu ni made in Burundi hama numva ariko mubwira ngo ushaka kakaganda ushaka kagafu k'inganda hama ndiyumva ati none iyo fu y'inganda kumba muhene reka ndabirabe neza burya ngerageje kuraba nca nsanga amuhaye imwe yiwacu wa muntu arapakira ngo ni inganda kandi ku by'ukuri uyu muntu wo mukiriya niwe yaje avuga yuko ashaka ya yindi y'ingande kuko yaramaze kwitwarako hanyuma ndavuga ati ibi bintu kugira nzo bikore mu mitwe y'abantu nibaza ko byoca no kuri social media bikamenyekana kuko abantu bacafise code iyo kubona ko ibintu vyiza byose biva mu Buganda umufuko uriko nimero y'u Burundi byose nivyo mu Burundi nawe nyene umufuko ukorerwa n'ungaha mu Burundi ariko akaba yumva yuko mu kugura yogura awita ingande cyane Tanzania cyane yindi va handi ariko atari mu Burundi byumvikana ko n'ubu hariho nuba abagoma bayifungura bazi ko ari ingande neza cyane n'uyo muntu ayitwa yazi ko ari ingande n'abandi benshi bayitwara bazi ko ari ingande kandi uwo numwe nafashe ariko nabandi bazi ko zidandaza bavuga ngo zavuye hanze yes ariko mbere yo kujya ku bigori
hari abo mbona numva batembere bakubwira ngo amazi y'u Burundi araryoshe vraiment cyangwa bakubwira ngo cha kintu carimiwe i Burundi kiraryoshe hajye ibigori turima ngaha nivyo bajye baganda barima akanovera burya karasa. Murakoze cyane. Mu bisanzwe ikigori n'ikigori ariko akanovera karatandukanye. Reka tuvuge ku makujanye n'amapropriete y'ikigori. Akanovera kuko urashobora kuvuga akanovera ugasanga turihenza. Akanovera umuntu ashaka kurya ikigori uyu munsi ugasanga amavitamine yinjije yari ikigori cyo mu Burundi ubundi arashobora kuyinjiza yari ibigori bibiri by'ahandi ariko byose biguma bigori. Yego. Ariko ikintu ngomba kuvuga ni iki? Ariko ikintu twita rendement muri bya production. Ni kuvuga turavye ibigori by'iwacu birafise rendement kuruta ibigori biva ahandi kandi nziza cyane. D'abord abari ibigori byiza byera by'isuku bisukuye. Hari ukuntu hano babihurungura neza burya butiritiri ntibubemo bwinshi ariko ivyo hanze suko bipakura bifise imicafu twenda kushira mu mashini akuramwo ubucafu zika procedure ndende ariko ikintu twemera ikigori cy'u Burundi rendement ni sawa vraiment nta naho gihuriye n'ikigori kiva muri Tanzania n'abandi barabizi. Ego ni kuvuga ifu dukura muri toni imwe hano ziba ziri hejuru gusumba ifu dukora mu itoni y'ibigori by'Itanzania canka handi. Ego nariko uho musano muhingura ko iyo ndavye nka stock biragaragara ko mukinira vyinshi nivyo mwirimira nivyo mugurira abarimyi mu bihuraye. Murakoze cyane. Twebwe nta bigori dukura hanze y'igihugu oya tubigurira hano turagenda tukagurira abarimyi kwibeyi nyene leta iba yashinze canke naho iyo abarimyi babiheze mu barimyi tukagenda muri Anagesa hari ikigo ca leta kijije gukoranya umwimbo tukagurirayo. Okay. Yego. Mugabo mwe ntimurima. Urakoze. Twaratanguye procedure yo kurima ariko sikera. Ubu tubirimwe ni waza ryarinze gutwara mu mirima ndakoyerekeye. N'ubu hari amahectare ngaha abiri tugomba kurima mu kwezi kw'icenda imvura niyatangura kugwa. Twabonye ko tuvyinuye naho byo dufasha. Yego. Bon. Twe turakunze gukora ibiganiro by'abarimyi kandi bajya barimyi bitwa ko aba expert banini. Nk'uwo kurikira kino kiganiro cyavuga ati jewe mpora nimbura itoni zirenga 50 hari n'abashikana ko muri 100 yashabaga ati ndatereka rero nje muri mega top company n'umugura direct ndazi atawundi biciye donc atawundi bajemo hagati umurimyi akaba ari nawe vyidandarije. Murakoze cyane. Ari umurimyi uyo turashaka kumwakira direct tukamugurira atagisabwe. Iyo haje nka company no dusaba amabodo commande n'ibindi kugira ngo nabe kwihenda ariko umurimyi tumugurira nk'umurimyi nyene. Ego ni kuvuga afise ngizo toni 50 araza tukumvikana ibe tukagura ku ibe tukagurira n'abandi ama tukamugurira nta kibazo ariko bibe ibigori vya hano iwacu. Ego. Okay. Ushobora kuba ndaje kino kiganiro nibere nk'inyanzarake canke ndi muyinga mugabo nubundi kano keza karibura kano muco w'u Burundi ubugari baraburya kenshi. Ifu y'wanyu hari abadandaza mukura na hariya hariho ndazi yobashikira gute abanyagihugu bari mu buriye butandukanye. Murakoze cyane. Twebwe ntitwavuga ko twakwiye igihugu cyose ariko henshi hashoboka turiyo. Makamba ariyo point de vente. Nyanzarake ntayihare ariko mu Rumonge zirahari zibiri. Yego. Ni na hafi. Nyanza sindaronka y'umuntu dushaka gukorana ariko vuba niyaboneka tuzoyibamenyesha. Kandi ni ngaho usanga ni kabayenda karyoho neza cyane. Uvyumvise cyabanguka. Yego ashanya rusevema turashaka kuganira duhuje nta kibazo. Okay. Hama Ingozi iriyo. Igitega iriyo. Hane Bujumbura aho ni henshi cyane. Ifu yacu iratembera. Yego cyane. No mu Gatumba, Kinama, Kamenge, Nyakabiga, Vire bose ziriyo. Ampodo vantariyo. Ikimenyetso cyuko je naranguze iyo fu ikimenyetso ni iki?
murakoze cyane. Ikimenyetso turafise ico bita logo ya company, ariko iyo logo ariyo ku mifuko. Kuvuga bagerageje gukora logo idahinduka. Rero iyo fu uzosanga yanditse ko Fresher, ma Fresher. Hariho karite ya mbere, hakabona karite ya kabiri. Rero sama karite. Yego cyane. Kabyo korohereza abantu. Umuntu akeneye karite ya kabiri yafu twita ordinaire arayironka. Ukeneye karite ya mbere nawe arayironka. Ariko yose yanditse ko Fresher ma Fresher, kuko niyo logo special ya company. Ni nkimubona ngaha ku mupira gutya ahinduma. Ibimeze gutya. No ku mufuko usanga imeze uko nyene. Usanga imeze gutya. Muri ico gihe rero ugiye ukagura uravuga ati nkeneye Fresher nimero ya mbere. Cyane Fresher nimero ya kabiri. Akaguha n'amabeya batandukanye. Yego. Ndashaka kandi muratekera bikeya byinshi kugira aba mikoro bose babishobora. Neza cyane. Turatekera, turagira ibiro 50, 25, 10 n'ibiro 5. Kugira ngo umuntu wese ashikirwe n'agafu keza. Yes. Ndakeka contact zanyu turaza kuzishira muri video zizaguma zitembera uwo bakenera ngira ngo yo barondera. Ariko ku rundi ruhande urabona dufite ibihugu bibanye, kandi ivyo bihugu bibanye ari kuntu gasanga bari nka twebwe. Hariho Kongo hafi benshi basumira gahi Bujumbura. Ni murashika nayo cyangwa ikawunga kandi bakunda ubugari. Homme de changement. Ubugari bw'ibigori bukundwa n'abantu bose. Yego. Kera neho bokera hiwanje. Ndibuka muri 2012 neho wasanga ni wacu meme. Ucumvye ubugari bw'ibigori ntiwashaka yuko ubukoza nk'agasosi k'inyama, agasosi k'umukeke, wumva umenga urishe iyo sauce vraiment wabuza kuyikoza kandi kantu. Ariko uyu munsi umuntu wese aravuga ati imbere yuko nkora ikindi kintu cyose kamangira gastoke akagira gastoke umuceri uduharage, ariko ifu y'ibigori ayisiga agenda yitwaye. Voilà. Rero presque abarundi bose umunsi turajya musima bigori. Nabona dusigaye dukomeye tumeze neza. Amagara meza. Kabisa. Mu tuno tuno ngira ngo tujya kugira umusozi w'ikiyago. Yego. Wakuze gute? Warigeze kubaho ukena ku buryo wifuza udufaranga? Par exemple, twogura ipantaro iki? Mon frère. Aho rero tugeze kuri iyo point. Uyu munsi ushaka kumubona hano. Yego. Nagomba ndabwire ko histoire yiwanje ni ndende cyane. Nitwo nabiheze ibiganiro cyo twava tugitwara umwanya, ariko nibagaruka mu nyuma tuzogerageza ko biganirako. Ariko icyo nokubwira nuko je nakuze ndo muntu nshaka kwikorera utuntu. Kuva nkiri ku ishure nagoma nariga, ariko nkagoma mfise utuntu ngoma nkora, kandi nkagoma gukora utuntu abandi badakora. Ndibuka ko ari gihe ntoye concours muri primaire. Ndibuka ko nari mfise ibivi 3 by'imyumbati. Ibivi wakuriye kandi ruguru ego ibivi 3 by'imyumbati. Hanyuma mbwa ico gihe narabwira mama, nkamubwira kubera papa yarakaze. Mama naramubwira ijambo, nkamubwira ati mama je ukabona ntoye concours. Atangura kwiga nambaye pantalo, umwigisha nawe yinjira kunyigisha yambaye pantalo. Je nzosubira kumbona ino zoca ngenda kuri Bujumbura. Mugabo akavuga none bizoca he, ariko niko nivyo byari muri jewe. Narumva neza ko naho ndi inshuti nta nshuti kabisa, nta nshuti kweli. Ariko narumva ko ave ubwo bushobozi bwo kwironderera nzobaho. Mu nyuma ndakura ko nagenda nkora rero ibyo byagenda biza, usanga mu nkuru tuntu tutamuza kwiga ariko twinjiza amafaranga. Nibuka ko urazi ko niga muri 10e je bantazira Mahera, iryo zina bantazira Mahera. Uje ubaza ngo Alexandre ntiwamutora, ariko uza Mahera basha bantara ko ico gihe nashaka gufata muri pause. Nafata abanyeshuri twigana muri class nkabwira bose ati niba baha ibitombora tugana muri cantine bakajya bakaca baza bakazana facture nkabari. Niga 10e yego nari mfise ico gihe makinga ashika kuri 11 canke 10 uko
yanzanira versement par jour banzanira 400 francs 500 mugabo ndi umunyeshuri yaramfashe iyo ari mesha yego donc nkora muri ubwo buryo hamare no kuntu nyene papa yakuze yaturera nyene atatureresha amafaranga donc yavuga ati mwibe ko bakwirukanye ntiyaguha amafaranga ngo akira oya yakubwira ati bakwirukanye kaca kora umufuko akaca akubwira ati arinde yafise mugangiye kuyariha umukozi ari hariya mwikawa ati rero numba yakeneye genda hariya mwikawa usasire hama cyane yakuzanira yego niko twakuze cyane buka ko amafaranga ya nyuma papa yandiye ngira niga nko muri 5e andi hose yambwira uko hama nkagenda mukawa nkasasira mejeje ntayambe akacambira ati rabanye mukawa rero yani ibitoki birimo amateke soroma ushore hanyuma ukore muri amafaranga nkarinda kongera gusoroma nkatwara ku isoko nkagurisha nkabona minerval nkazanariha nibwo ubuzima twakuzemo rero ivyo byaramfashije kutirera yego no kuba icondi cyo uyu munsi papa tubona ndavuga ati papa warakoze vraiment mugabe ico gihe nawe n'umwana umwana mubi mbega ukwima umwana bishobora kuba ari byo nyabyo rero usumba bon kumwima bivana na faso bikozemo hariho kumwima bimutera kudeka ntabone ko ubuzima bugoye turi kumwe hariho no kumwima kubera ko nyine uvuga ati umutima mubi ivyo navyo urumva biratandukanye umwana uramwima ariko ukacumwereka ko umva ico gihe ntiyanyima kugira ngo sinige yanyima kugira nige kubona ko amafaranga arondegwa sinzira amaso kuri papa cyangwa undi muntu ahubwo mahende yarondera cyo yanabira ko ari kugira ngo nyereke ko amafaranga ararondegwa voilà mugana ngiye kwimenya mu nyuma bro maze gukura ikintu kiriko kirakuba ku bintu ugitahura mu nyuma kenshi yego cyane cyane uno munsi sinzi abantu ufise uko bangana ariko n'igihe ubona ko nk'umwana bakwiye kubwirwa ibijanye n'amafaranga ibijanye n'amafaranga burya indero iva hasi ibijanye n'amafaranga umwana akwiye kubibwirwa akiri muto akenshi bice bibabuza kwiga oya numubwira amafaranga juste ko produce amafaranga umwereka ko kugira ngo amafaranga ugiye nko kumutangamira va kumweka burya amafaranga aravuna kugira uyaronke gerageze ayo mafaranga ndaye gutangiye mugabo nka kumwe wokoberwa ku ishuri zo mpombeje ayo mafaranga naguramo iki muri wacu agenda avuga ati sha ko papa yarishe amafaranga akumbe yaronse yarushe ubu rero reka nige n'inguvu kugira ngo sinobe ngabwira upfa gutanga muze na borodero nguma ngo nari shinga kira borodero atanakimwe atakomantere washize ko munsi so kwavuga ati ubuzima buroroshe ko ati papa arafise amahera ntakibazo niba abana rose ngaho mu gisagara aheza amashure ugasanga ukamubaza ati none ko ari lendi ko wicenga ayi ngurumva ngo bro ngo narindiriye kuja hanze urumva ngo narindiriye ngo papa ngo ndindiye ngo visa kwisoko urumva ugasanga ariko atagaze umwa mu bintu kubera iki niko yakuze iyo atozwa indera akiri muto yari kubitunganya akirikana nta mwanya yotakaza yego cyane donc abantu mumaze gusobanukirwa iby'ubuzima benshi tumaze kuyaga bavuga ngo mu Burundi unhantu hari opportunity nyinshi zijanye n'akazi no kurema akazi kuko hahaze byinshi donc byinshi nta bihari biracaronderwa mu mahanga abahinga baracaronderwa mu mahanga niki nawe ubibona gutyo kuri nk'abantu bakunze kwidoga ubushomeri by'ukuri akazi karahari ntako urakoze cyane umukuru mon frère mu Burundi turacafise terrain iri vierge reka mvuga uko turacafise amabakwe yo kuronka akazi kuruta mbere no hanze iyo birukira mbere waruzi ko aho hanze umva bagenda kuja si bibi kandi sindabazibira ngo ntibaje oya ariko ibyo bashika bakorayo iyo babikorana hano burya na hano baharonkeye amafaranga ingorane gusa hano baba bakiri mu bwibone uko nimenga barasuzugura utuntu n'utundi mugashi sari yakubera avuga ati nta papa nta mama nta umva ntegerezwa acakora ubwo ngaha hari n'abamuzi yobonye ariko arakora ibintu tumacafura yepuruza umuntu acafura n'amafaranga Bero uruzi ko amafaranga asigaye mu bintu abantu bagaya cy'ubucafu iyo amafaranga asigaye umuntu acafura
biba bikwereka yuko ari mu nzira yo kuronka amafaranga cyangwa aranayafise wanashaka. Kuko umuntu ashaka kwambara nk'ubu je musanze hariya mu bakozi hariya mbasa n'ifu hose baravyumva twisiza amafuta tumeze nabi dusa n'amasondo mayizi. Ariko sose hanze ndeca mu bandi bagabo nani nkavuga ati ni umugabo mu bandi. Yego. Wow. Okay. Akagohe wovunira nk'ubu turafise abantu benshi cyane la diaspora kandi basanzwe badukurikirana. Eske ubu buri mu bantu babwiye ati rigazana imitaye mu Burundi haraje we nk'ubu ndatereye u Burundi ni kibanza ciza cyo kuma investise. Urakoze cyane. Itera imaze kuba iri vierge. Deja iba yamaze kuba ikibanza ciza cha investissement. Je vraiment notera kamo abantu sa diaspora gusa n'abarundi bafise amahera. Ko ari abantu usanga bafise amahera akaba yicaye akavuga ngo narabuze ico yakoresha akaguma senya rumwe. Kimaze usanga yarahetse. Rero novuga ati abo bantu biceretse amafaranga tubayazane kutuyakoresha. Tubaha imitwe. Je namandondera abantu umuntu ugiye arira kwa passe yaje aranyegera vraiment arambwira ati nukuri shaka dukorane urabona je bimeze kunuku nawe cyo gukora ndavuga ati voilà mani shimwe atangiye kugira kujijuka arambwira ati karibu amadupange neza akazi ati ukore muri secteur imwe nanje nje mu yindi ariko duteze imbere igihugu. Ni muri iyo ntumbero rero novuga ati mu diaspora huri mu Burundi huri ofise uburyo bwicaye sana dukore amatuvyaze umusaruro amafaranga. Yego. Teka iracari vierge vra. Igihugu cacu kiracari ciza ku investisamwo dufise n'amahoro akwiye. Je nibaza yuko nta co bintambamye kugira ngo nakore umugambi. Okay. Yego. Je numva no gushimira hama nanje ngiye kutangura kuzo ndihereza inofu ya Fresher. Nyarutsa ahubwo nyarutsa. Ntabonye wahuye n'umukiriya hajya hanze. Mu misiza abantu nibambona amatama bazamenye aho byavuye. Cyangwa ipoatrine kinini. Yego cyane. Okay. Yego, bene gatanga inguvu. Okay. Hama musa ariko nani naho telefone. Yego. Ndazibona ziriko. Yego. Okay. Nuko Monsieur Alexandre reka tugushimire cyane ku mwanya mufashe mutuyagisha muganiza abarundi. Murakoze cyane. Murakoze ariko mu gusezera hari akantu agomba kongerako gato. Yego. No buganya gakebura barundi. Nagomba gukebura murundi wese ahari. Murundi turi abarundi abene gihugu dukunda igihugu cacu ciza c'u Burundi, igihugu twakuze twumva ko ari icy'amata n'ubuki, ni kuvuga gifise umuhezagiro w'amata n'ubuki. Turi hano kugira ngo tuzane kwereka amakungu ko igihugu cacu kuvyukuri ari igihugu c'amata n'ubuki. Kandi kuvyukuri nivyo. Igihugu cyacu kiratunze cyane. Rero abantu bashomereye. Ohoya. None gushomera ni kugira iki? Gushomera ni kuba hatakaza ufise sivyo none? None benshi n'ubundi ntako bahise. Okay, je nagasavye. Ninde nasavye akazi. Uretse mu byo navuze byose bizumva murabona nasavye akazi. Akazi urashaka kugakreya wenyene. Ingorane ni kubera abantu bacafise ibintu byo kuvuga ngo nize mpejeje ncendo nkakazi leta impakazi sivyo na gatoya. Iga uronka ubumenyi hama ukreye akazi kiwawe nawe ukoreshe abandi. Akazi abandi. Voilà. Wiraye muri image na kibazo yariyo n'imitahe. Imitahe. Cyawuri imitahe. Urakoze. Imana iremye Adamu. Yamuhaye isi. Hari amafaranga yamuhaye. Hari amafaranga yamuhaye. Yewe yamuhaye isi n'inzu nta ni yari ihari. Voilà. Ni kuvuga ikintu cyambere umutari wa mbere ku muntu. Ni nkomezi ziyo. Ni isi nta kindi. Yes. Ndaguze kurandeza nuko bishobora birebire gusa ariko nagomba kubwira ko umutahe umuntu arawugendana. Utari kimuga, utari ukomeye umutahe. None ndakoze ikintu kiyo. Jewe ingene natangura. Nta sponsor nimwe naronse. Navuye hariya ndaza ndandika umugambi ndawutangura ndavuga ati po kugira utangure rero ico gihe mugakumbure wewe urumva wari watembeye wari guhuzanya umutahe. Ni kwa gutembe nari ngiye ku ishure. Sinari ngiye gukorera amafaranga. Nari ngiye ku ishuri ico gihe. Navuye yata amafaranga mfise nitike barandobikira kugira ngaruke. Yes. Mugangize ngaha ngene natanguye amafaranga natanguye. Oya naramonse projet
maze kuyimonta yavuga ati ndatangura gute cyane ngora guhiga ingene abantu bazana ibigori duvura turamukanya twari je ndafise projet ngomba gukora uruganda ati yego uragenda kure tukuzanire ndabana ndahiga amasaison ibigori bavyeze yavuga ati mu kwa gatatu urugombe bayejeje okay yejeje rero ndashaka kuzoronka umuntu amakademi okay reka ntegure terre ndagenda tugura terre natamba organize abakiriya ndafise funziza nzobazanira ariko atayafise kavuga ati uzotuzanire ariko nshaka amakashe ngo nta kibazo n'abadakwiye nziza tuje dutangura muri ubwo buke yego ndibuka imoteri ya mbere nayiguriwe n'umuntu nako nawe urankorera utuntu nyene ko kumudandariza harageze igihe tuvana ndavuga ati ngurira motel dinamo ngurira ntanguza akamashini kamwe nkagenda gukubuza ahandi nkazana nkasira kuri akamashini k'iwanje ngaca nshira wa mukiriya ngaca ndamakwiye iri munsi y'abandi akaca ndiho dukashi ngaca ndiho muri bigori agaca avuga ati nta muntu muzima afise nkuriye nuko natanguye cyane amafaranga y'abandi natanguye aho ofisi ibi byose wowe batanguye uko nuko natanguriye aho nyene na sponsor ni uko nuko okay murakoze cyane kumutiva abantu cyane kwinspira rero abarundi nitwige gukunda igihugu cyacu dukunde n'ivyacu yes hamwe twatwumva ngo visit igihugu runaka nako tugire visit Burundi umuntu akaza akavuga ati bo ni agafu keza muri secteur urimo yose wige gukora ibintu vyiza cyane kugira igihugu cyacu gikora ibintu vyiza kiduge muri ico gihe umuntu wese azavuga ati ukeneye ikintu cize ukeneye ikirahuri ciza ukeneye intebe nziza cya mu Burundi genda kwa naka nk'uje muri secteur ndimwo ndashaka kwemeza ko ukeneye ifu nziza y'ikigori igira wa Mega Top Company kandi agafuka fresh ni keza voilà muri iyo image nziza nyene y'igihugu tugiye gushika muri sama aho abarundi bari mu mahanga bizira mu vacances kuramukanya bazogende baguze bagende batwaye bagafungurire ko muri bagiye neza cyane kabisa tafise ama restaurant menshi VIP sigaye turangurira ifu kubera ko babonye ifu yacu ari nziza bakaza bagatora ifu bagatwara akavuga dohe y'indwi dohe y'ukwezi bakazitwara kubera ari nziza yego akantu gusa nshaka gukura mu barundi naho kantu ko kuvuga ngo ni inganda ni Tanzania niva mu kindi gihugu oya nibemere ko ari iva ngaho iwacu ari nziza apana kuko bwiza bashaka bwambika ikindi gihugu mon frère oya niba bwambika igihugu cyacu nico je nshaka yego Nagara ushimire bose yari murakoze cyane murakoze naho utaha kino jana mu gisangiza inshuti y'abagenzi barashaka kurangura nuko turabasigira contact muri video muzitore ebana muzotubwira akanovera mwabisanganye muri buno buzima umuntu wese yifuza kubaho neza ukubaho neza no kuba ahantu heza ukuba ahantu heza bituma urota neza indoto ziterambere abantu benshi bamavuga ko umukiriya ari umukwe none ni gute umukwe yorazwa ahantu atari heza ibi rero hari uwabimenye kare maze abategurira Maison de Passage nziza y'akaroruhore n'inzu nziza igezwe hiri mu rupango rwiza cyane ishobora no kwakira umuryango wose ifise ivyumba vyiza kandi bisukuye biremwe ibintu byose wokenera ibaze n'ahantu hatuje hatuma uruhuka neza umutekano waho wizewe amasaha yose kandi rero ntunagira ubwoba bwo kwakira abashitsi kuko barabateguriye yindi nzu bita Annex nayo nyene ikwije byose bikenewe ngaha uzoza na valizi yawe yonyene kuko ibindi byose byankenegwa birahari iyi Maison de Passage rero iri mu Kanyosha hepfo yo kwanica yezi kugindwi aha kayaga katanganyika kagucijya nino hamagara kuri zino nimero kuko bashobora kuyigutanga akamenyetso guteranya rimwe amajana 38 amajana 368 icenda amajana 11 ubaheza ukarota neza.